kwidodomba. Haleluya. Nukwidodomba kuko iyo twidodombye bibabaza umutima w'Imana n'ukwizera kugatakara. Kandi Satani abashaka iminsi yose iyo turi mu kibazo ko twidodomba turambigwa. Ariko uyu munsi ushobora kutaburi kuratahura ingene amasengesho uri kurasenga atacari arakora. Ariko nagira ndakubwire ngo burya ariko arakora. Haleluya. Ariko arakora. Isengesho usenga ntiribora muntu w'Imana. Amen. Ntiribora. Komeza. Ureke gutinya ibyo uri kuracamwo, ureke kwibaza ngo mbega jewe Imana iranyumva canke ntinyumva. Imana bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Tuje imbere yawe Mwami Imana tugushima, tuje imbere yawe tukuninahaza, dushira hejuru izina ryawe, kuko atarindi na rimwe rikwiye gushigwa hejuru no gushimwa atari izina ryawe ryonyene, kuko niwe Mana yacu, niwe muvyeyi wacu, niwe mutabazi wacu, niwe mwungere wacu turagira ku murango no mwijoro. None muvyeyi mwiza, wemere rero ubane natwe muri kano kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kugira ngo rigire ubushobozi bwo gukiza no kubohora imitima myinshi, kuko ijambo ryawe tuzi neza ko ari inkota itandukanya inyama n'umusokoro. Wemere rero ubane natwe kandi tugirire neza, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose agarukire wewe. Ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo shishikara gusenga gushika Yeriko yawe itembagaye. Haleluya. Yeriko no kuvuga ikibazo kiri imbere yawe, woshobora gusenga bigateba, ariko nagira ngo utere intege nkubwira ngo shishikara. Haleluya. Shishikara. Turabona bashishikaye kandi Imana ibagirira neza. Reka dusome muri iyo suwa igice ca 6, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo ingene banesheje Yeriko. Kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli. Nta warenga irembo kandi nta winjira. Uhoraho abarira Yoshua ati, ndaba ntanze Yeriko mu maboko yawe, hamwe n'umwami waho n'abahizi baho b'inkomezi. Muzozunguruke ico gisagara mwese, ab'ingabo muzunguruke rimwe ku munsi kumara iminsi 6. Kandi abaherezi 7 bazojana inzambi 7 z'amahembe y'imfizi z'intama, bagende imbere y'isandugu, maze ku munsi ugira 7 muzozunguruke ico gisagara incuro 7. Kandi abo baherezi bazogende baravuza izo nzamba, maze ayo mahembe y'imfizi y'intama niba ayavuza n'ijwi rirandiriye, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bazoce biha kamo icarimwe, maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca ruhomvukera hasi, abantu bose bace baduga, umuntu wese ahatumbereye. Amen. Iyi nkuru dusomye ni inkuru itubwira ingene Yoshua nabo bari kumwe batsinze igisagara c'Yeriko. Yeriko ngo cyari gisagara ngo kizitiye n'uruzitiro ngo rukomeye, uruzitiro runini, uruzitiro ruteye ubwoba. Hanyuma Abanyisirayeli bariyumvira ingene bazoca aho hantu bikabasiga, ntibavyumva ntibabitahura. Ariko Imana ibwira umusabyi wayo Yoshua ko ntibagira ubwoba, ko Imana ibahaye ico gisagara. Haleluya. Hanyuma ibaha itegeko ry'ingene bakwiye kuzogwana urwo rugamba rwa Yeriko. Imana irababwira ati, muze muzunguruke umunsi wa mbere, muzunguruke ati, kandi muze muzunguruke urwo ruzitiro mucereje, ata muntu n'umwe avuga. Ati muze muzunguruke incuro 6. Ati hanyuma ku ncuro 7, ati muze muhazunguruke incuro 7.
haleluya. Ariko murumva ko iminsi 6 bahazunguruka rimwe, ariko ku munsi wa nyuma ngo baze bahazunguruka inshuro zingahe? Inshuro 7. hanyuma ngo kuko hari abantu bari bafise inzamba, abantu bari bafise inzamba n'abandi bateruye isanduku y'isezerano, ati nimwumva bavuga izo nzamba barandiriye, ati abantu bose bazoce bavuza kamo, ati hanyuma muzobona ico gihome kirundukira hasi, ati hama mubone kugira iki? Kwinjira. Haleluya. Hanyuma babikoze uko nyene Imana yabivuze. Haleluya. Babikora uko nyene, bahazunguruka inshuro 6, ku nshuro y'indwi babigura uko nyene. Mbega iri jambo twebwe uyu munsi rigomba kutwigisha iki? Rigomba kutwigisha yuko turiko turasengera ikibazo dufise imbere yacu. Icambere cyo dukwiye kwigiza kure, tudakwiye no kutuba no kwidodomba. Haleluya. No kwidodomba, kuko iyo twidodombye bibabaza umutima w'Imana n'ukwizera kugatakara. Kandi Satani abashaka iminsi yose iyo turi mu kibazo ko twidodomba, turambigwa. Ariko kubera aba bantu Imana yavuga ngo aba bantu kandi bategeke baceceke, kuko urumva hamwe bari gutangura kuzunguruka ntihabura uvuga ati mbega ibi bintu turiko turagira n'ubusazi canke turakomeye. Iyumvire kuja ku rugamba ukuzunguruka, uzunguruka ahantu n'abantu babona bibaza ati abantu ngira n'abasazi, naho bari babateye ubwoba, ndibaza ko nabo nyene batumva ivyo bariko barakora, ntibabitahura. Rero nawe muntu w'Imana uyu munsi ushobora kutaburi kuratahura ingene amasengesho uri kurasenga atari ko arakora, ariko nagira ndakubwire ngo burya ariko arakora. Haleluya. Ariko arakora. Isengesho usenga ntiribora muntu w'Imana. Amen. Niribora. Komeza, ureke gutinya ibyo uri kuracamwo, ureke kwibaza ngo mbega jewe Imana iranyumva canke ntinyumva. Imana irakumva. Haleluya. Imana irakumva. Ntucurambirwa, kuko hari abantu iyo basenze agasenga ukwezi kwa mbere akavuga ngo none jewe ko Imana yambwiye ko igiye kunkura ikibazo imbere, none kubera iki? Ugaca usanga umuntu acitse intege. Aba bantu nabo nyene urumva ko Imana yababwiye ngo, yabwiye Yoshua ngo ndaguhaye kiya gisagara. Nabo nyene bari gucika intege hagati, noneho twazungurukiye turasara canke turakomeye. Ngira baranaraba karati ko atanu umugaga tubona iki gihome kiguma gikomeye kwa kundi. Urumva bari gucana intege, bari kwihebura. Ariko kubera Imana ituzi yari yabategetse ngo baceceke. Haleluya. Haleluya. Nawe muntu w'Imana ceceka. Niba uri kurasengera ikibazo kanaka, ceceka, komeza usenga, nturambigwe. N'aba batubera icitegerezo ntibarambiwe, barabandanije inshuro 6 zose barazunguru. Umunsi wa nyuma ngira barazungurutse umunsi wa ituru ya mbere, babona nta gihinduka. Ituru ya kabiri, ya gatatu ngira ntihari habuze abantu bavuga ati mbega byukuri ibi turimo nibiki, ibi turimo nibiki. Ariko inshuro y'indwi haleluya, inshuro y'indwi babona igihome kigize iki, kirasanzaye, kiratembagaye, ngo barinjira bagira iki, basogota. Abantu bose bari bahari, abagabo, abagore, abana, barasogota, ibintu byose byari bihari barabica. Haleluya. Haleluya. Inka, ibintu byose bitunga barica. Kubera iki? Kubera Imana yari yamaze kubaha iki gisagara. Rero nawe ndagutera intege. Haleluya. Reka kurambirwa, reka kwidoga, reka kuvuga. Wewe komeza. Haleluya. Ibanga ryawe urimenyane n'Imana, ndetse n'abantu ntujura babwira ibyo urimwo. Wewe komeza kandi ntumvirize. Hariyo bicantege bishobora kuza mu buzima bwawe, bishobora kuza imbere yawe. Haleluya. Bakavuga ngo mbega aho yasengeye. Ayo majwi yose ntuyumvirize, ayo n'amajwi ya Satani. Haleluya. Haleluya. Senga naho imyaka 40, ntuzure kure gushika ubonye Imana iguhinduriye. Amen. Ntucike intege, nturambigwe, komera ushikame. Naho yoba imyaka ingahe nturambigwe, umenye yuko Imana ikunda abantu bagira iki, bapersevera, ikunda abantu bakomeza, badacika intege, bihangana. Haleluya. Haleluya. Wihangane, intsinzi uzoyibona. Abantu bose naho parukura Bibiliya yose ukaraba abantu bashitse ku ntsinzi by'ukuri, bashitse mu masezerano yabo, bagize ukwihangana.
haleluya, bagize ukwihangana. None waza ko nk'uyu munsi wo kuzanira nkana ayo mukuzanira kubona mugenzi wabyara incuro n'incuro zingahe yicaye ngaha mushinyagurira mutwenga agira iki mwarigeze mwumva yidoga, yagumye yizera Imana yiwe, aguma asenga, aguma yihanganye. Impera n'imperuka Imana ishitse isezerano imuhereza umwana, haleluya. Aburahamu mu myaka 100 atararonka umwana yabandanije yizera Imana, yabandanije asenga yubaha Imana, gushikagize iki, gushika ashitse mu isezerano ryiwe, haleluya. Umugabo nka Yobu ibibazo yaciyemo, ibyago yaciyemo, mwarigeze mwumva yidoga? Mwarigeze mwumva atuka Imana? Yavuze ngo nzopfa ndayizeye, haleluya. Rero nawe muntu w'Imana, Bibiliya ni gishinga ntahe, iki ni gishinga ntahe natwe kidukomeza, amen. Ni gishinga ntahe kidukomeza. Wa mugore yari amaze imyaka 12 mu butinyanka, 38 ku kidenge. Ibyo byose ni ibintu bitwereka ko Imana ikorera ku gihe cyayo, haleluya. Ikorera ku gihe cyayo, kandi igihe kigeze ntawe igisha inama, irabikora, haleluya, haleluya. Irabikora, iratabara. Rero ntucike intege. Ibicantege n'ukuri, bicantege birahari, ivyo tuma widoga birahari, ariko Imana iri kwikurabiraho nyene ko muri ibyo nyene byari kuguca intege, uguma uhagaze, uguma wizeye, haleluya, ko iyo usenga yumva kandi ikora kandi itananirwa, haleluya, haleluya. Rero muntu w'Imana, ndagutera intege nkuremesha nkubwira ngo komera, Yeriko yawe gushika itembagaye, ntiwemere. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abibutse Uhoraho, haleluya, ngo ntimukarambirwe, ngo ntimukemere ko n'Imana iruhuka, ngo gushika ngo Yerusalemu bayishimwe mw'isi. Yerusalemu yawe nico kibazo kiri imbere yawe, n'uwo muryango wawe, ni sinzi shuri kurasengera, ariko gushika ubonye gihindutse ishimwe, niho uzohagarika. Ariko itarishura, komeza ugumutitiriza, haleluya, haleluya, ugumutitiriza. Igitondo kimwe uzobona bihinduka, Imana igushitse kwa amasezerano. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Imana Data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana turemesha uko bukeye nuko bwije. Nyemerera iri jambo mpwemu yera ugende ritere mu mitima y'abana b'Imana, abari bacitse intege baremeshwe naryo, bamenye ko Imana atakintu na kimwe gishobora kuyitangirije gutabara, kandi bamenye ko Imana ikorera ku isaha yayo, kandi bamenye ko n'ibyo yavuze idashobora kwivuguruza ku isezerano ryayo. Turemeshwe Mwami Imana n'ibishinga ntahe tubona ngaha muri Bibiliya, bataba bagiriwe neza, ndetse no muri urungano rwacu turazi benshi Mwami waserutse kugirira neza. Rero ndagushimiye ko wemeye kubidukorera, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko uvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.